muraho neza, nizere ko mumeze neza. Ndagushimiye ko wakurikiranye video ivuga kuri Arima 2025. Hanyuma abantu benshi baranyandikiye, abantelefone, ibintu byinshi mu buryo bwinshi mwaciyemo, baravuze mu makomantere berekana ko bayikeneye, kandi mu by'ukuri sinari nshaka kuvyihutisha, ariko bitewe nuko abantu babinyandikiye, nabonye abantu babikeneye cyane, ndavuga nti reka nzofata umwanya ndabikoreko. Hanyuma muri iyo nzira ngiye kubibereka ukuntu bikorwa. Ikintu ca mbere ubwirizwa kuba ufise, banza utegekanye telefone yawe cyangwa imashini yawe ibe irimo umuriro imeze neza. Ica kabiri, suzuma connection zawe ko zimeze neza. Ikindi ca gatatu, kusanya amasertifika yose, amadiplome yose ufise uyiyegereze yose, ni wamara kuyarunda hamwe uca uvuga uti okay, nko narindi ko ndabibabwira rero. Ubu rero tugiye gutangura application yacu nkuko nabibabwiye haruguru. Tugiye gutangura application yacu, ni kuvuga biriya byose nababwiye haruguru. Iyo bifise ucuza muri browser yawe, nimba ukoresha Chrome, Safari, Opera Mini n'ibindi byose, Explorer n'ibindi byose nyene, ukandika Arima Quebec, hanyuma ukemeza. Iyo ucemeza rero, nk'ubu urabona hariho amantuzenya menshi. Nivyo nababwira babandi mwaguma mumbwira ngo nindabahe link, nivyo nababwira. Urabona nk'izi zose, nk'ibi, ibi vyose sivyo, ahubwo link ya bien yizewe neza niyi. Urumva niyi no kuyiraba neza niyi. Hama uca winjiramo rero. Uku niko link ya originale imeze, niko isa. Nakuvuga ngaha, bitewe nuko jewe nkoresha icongereza cyane, reka nce ngira mu congereza kugira bize kunyorohera kumenya ivyo ngiye kugira, ivyo nza gukora bize kwihuta, kuko mu gifaransa nca ngenda bukebuke. Nuko ubu rero baba bakubwiye ibi byose, batangura kugusigurira. Ivyo nababwiye ni ibi, nuko bari bayihagaritse. Urabona ko muri juin uyu mwaka bari bayihagaritse, ariko ko bongeye kuyugurura, abantu bazotangura kugenda le 31 octobre. Urumva ubu rero ca tuza ngaha kuri access to Arima, tukemezamwo. Hama kuko ariho tugitangura, ata compte dufise, ata ntozenya dufise, ucugira accéder au service en ligne, ukemeza. Hanyuma wemeje, ucugira ngaha kuri créer un compte. Ndabona igifaransa kitariko kiraza neza, ariko ndiko ndaraba neza. Reka turabe translate, ego. Hama tugaca tugira ngaha, tugaca tugira choose another language. Hama ugacugira icongereza. Hari abari bambajije, hari umuntu yari yambajije ngo eske ko ayibona mu gifaransa gusa. Nibaza ko aka kaza kumufasha. So urabona biciye bihinduka mu congereza, kandi vyari mu gifaransa. No kuvuga ndaza guca nshiramwo
ya email y'uyu muntu sindayibuka neza, reka tuje ngaha ce tugira ngaha tuyikopye, sindayibuka bien. Hama aha turashizemo email, ni ukuvuga wowe urashobora kwandikamo iwawe ubusanzwe yizi. Hama aha baca batubwira ko validation code bamaze kuyirungika kuri iyi email nyene. Ca dusubira muri ya email, ngiyi code bayirungitse, code de verification bayirungitse. Hama iyi code ca tuyikopya, hama tugaca tuyizana ngaha tukayishiramo, ugaca ugira validate the code. Kubera kitari kiragenda validate the code, ndabona itari kwiragenda, sinzi igituma. Ndira turabe, sinzi igituma, ariko iyo bigenze gutya ari nka connection yari igize ikibazo canke iki, cugira request a new code kugira ngo ntiwigore. Code yindi ndabizi ko baza guca bayiduha mu kanya, ngiyi barayirungitse code yindi, ni ukuvuga code yindi bayirungitse niyi. Nca nongera nkayikopya, nca ngira kole ngaha, hama nkagira validate. Tumaze kurungika tumaze gufyonda kuri validate code, urabona ko bimaze kugenda, baca bakuzanira aho gushiramo mode pass. Rero tugiye gushiramo mode pass y'uyu muntu. Ikindi ndabasaba ko umuntu wese yogira password azoza aribuka, kugira ngo ntibizohave bikugora igihe uzoba uriko urabisubiramo, canke igihe woba ugiye kuvyinjiramo. So biba ari vyiza gushiramo nka ntuzenya, nka password wibuka neza ihuye n'iya email n'ibintu nk'ivyo. So uyu aha tuba dushizemo password, hama tukongera tukayisubiramo. Ndabibutsa ko urabona nk'uko babikubwiye, habwiriza kuba harimo lettre majuscule, minuscule, hakaba harimo igiharuro kuva kuri 0 gushika ku 9, hakaba harimo n'ama caractère, utu twose baba bakweretse ngaha. Hanyuma uhejeje ucugira m'inscrire, urumva, ucugira m'inscrire. Iyo bigeze ngaha tuca tugira ko nk'ubu uyo muntu ndashobora kugira save canke singire save, ariko kubera uwo muntu tutari kumwe, reka ngire never, kugira ngo sinzobandanye na accessinga ibintu vyiwe, kandi mu vy'ukuri nahejeje kumukorera ibintu vyiwe. So urabona nko ngaha vyasubiye mu gifaransa, ariko ngaha vyanditse je suis un individu, je représente une personne, je suis une entreprise. Umva nkanje kuko ndiko ndamwapplyingira nka nyene vyo nyene, cangira je suis un individu. Hanyuma kugira twihute, reka nce ngira ka kandi n'ubundi naberetse ko gushira ibintu
mu congereza kugira nihute. Hama ngaha baca batangura kukwereka terms and condition, bakakubwira ko ibintu byose ubwirizwa gushiramwo biraza kuba ari ukuri. Hanyuma bakakubwira ko iyi profil ugiye gukora izoza bazoyikontorora Ministère des Affaires étrangères, izoza irabiraba ya Canada, izoza irabiraba kandi ikakwandikira igihe biri ngombwa. Bakubwira ko ugomba gushiramo email zawe kandi ko ibintu byose bazogukorera atakintu atamahera biri bazogusaba. Ngaha bakubwira ngo you must provide a personal email address and your home address even if someone is representing you whether you paid or not. No kuvuga naho woba ukoreye umuntu canke ubikoresheje ahandi, umuntu uzomubwire ashiremo ibiharuro canke ama adresse yawe kuko biragufasha gose. Hanyuma ibi ni vya babandi badandaza service nk'izi, bavuga ko ubwirizwa kuriha kubw'iyi service igihe woba ubikora nk'ako kazi. Urumva bakavuga ko iyo utabarishe bashobora kwandikira iyi website muri iyi systeme bikakubera ikibazo wewe utarishe. So ni vyiza nimba mukoresheje abantu mubarihe amafaranga yabo, ariko impamvu y'ibi bintu no kugira ngo kutakaza amahera, kugenda kuriha abantu amaservice n'iki bigabanuke canke binagere no kuri dogere yuko vyohera bigahera burundu. So aha tuba tugeze aho bakubwira ko information zose uzokoresha arizo bazokoresha nabo kugira baguhitemo canke bagushire mu myanya y'akazi n'abatogwamo kugira baze muri Canada. Bavuga ko iyi program ishobora kukurungikira mailbox n'ari amakete y'impapuro, ariko akenshi bakoresha email. No kuvuga ndaza guca ngira ngaha ko nabisomye no ngaha ko nabisomye, ibi bintu ni byinshi sinobasha kubisoma byose vyogorana. Hanyuma nkaca fyonda next. No kuvuga bariko barakoresha version y'igifaransa, mwebwe urabona nubiguma isubira mu gifaransa, mwebwe murabandanya mukorera mu gifaransa ariko munkurikire neza. Ubu rero tugiye gushiraho amazina. No kuvuga uyu muntu yitwa Claude Nkurunziza. Urumva nayo mazina yiwe. Hanyuma sexe ni masculin, date de naissance ni amatariki yavukiyeko murambabarira gatoya. Amatariki yavukiyeko yavutse 1986. Hanyuma ngashiraho akabar kuriya vyanditse mu maforma aya yo hasi. Urumva ngashiraho bar, ugashiraho akabar nka gutyo. Hanyuma ugakurikizaho ukwezi yavutsemo n'ukwezi kw'indwi. Hanyuma ugashirako amatariki yavutse le 7 juillet. Hanyuma aho yavukiye wandika ibintu byose bihuye n'ibiri kuri passport kugira ngo bize byorohe n'igihe baguhaye
baguhaye ntuzeye, baguhaye lettre d'invitation, kubera ko lettre d'invitation ibigomba kuza ko amadresse ahuye neza n'ivyo watanze. No kuvuga ivyo watanze ni identite yawe, ariko kandi biba bigomba guhura n'ibiri kuri passport yawe. Handitseho Mugongomanga, mbona itandukanye gutyo, Mugongomanga itandukanye gutyo, nivyo mbona vyanditse kuri passport. Hanyuma ugaca ushirako igihugu, ico nico gihugu yavukiyemwo, tugaca twemeza suivant. Hama tumaze kugira kuri suivant, aha baca kubaza ni hehe aba uno munsi. Uyu munsi aba hehe? No kuvuga ahantu aba uca ushiraho ahantu n'ubundi uba. No kuvuga ahantu uba, nkuko nabibabwiye, muze muraraba aha hantu hari utu tuntu tw'utu asterix hejuru. No kuvuga aha adresse ligne 2 na ligne 3 ntibiri ngombwa cane. No kuvuga ndaca ngira ko yavukiye Bujumbura, ko aba Bujumbura, hanyuma nshireko pays ko ari muri Edeni, ko ariho yavukiye. Edeni ngiriya hariya a, hanyuma province nshireko province ko ari Bujumbura n'ubundi. Nshireko ko ari Bujumbura. Hama ville nayo ni Bujumbura. Sinzi ko Bujumbura Amerika ibaho. Hanyuma code postal, ku bantu mutabizi, mu Burundi nta code postal zibaho, so uca wandika 0000. Hama ugaca ushirako numero de telefone. No kuvuga numero de telefone ushirako nk'ahitangura ni bakubwira ko ari telefone domicile, ni za telefone zo mu nzu, izo ntuzishirako. Ni telefone travail ntuyishirako, ahubwo uca ushirako telefone bashobora kugutora ko yayindi ngendanwa. Ni plus 257 niyo akoresha. Hama ugaca ushirako izo nimero zikoresha, ugashirako n'izi. Hama umaze kugira ngaho uca ugira créer mon profil. Urumva nk'ubu vyamaze guhera. Ubu already tumaze guheza na etape ya mbere yo kuba tumugiriye canke afise profil muri Arima. Hama ubu urabona ko bakubwira votre profil a été créé avec succès, vous serez redirigé vers la page d'authentification. Pour accéder à votre dossier, vous devrez saisir votre courriel et votre mot de passe utilisé lors de l'inscription. Hanyuma uca ufyonda kite. Urabona ko mfyonze kite, nca ngenda rero nkandikamo ya adresse yiwe, no kuvuga ya email yiwe. Hama nkashiramo mot de passe. Hama nkagira so connect. Abona ubu twinjiyemo rero.
aha rero niho akazi gakomeye sana kagira kabere ngaha. Abona ngaha hari utuntu dutatu aha mu kubamfu kwawe, hari accompagnement Quebec. Iyi ni izo kuzuza niba wujuje uri umugore akaronka, aha niho uzocuza wewe utaronse kugira ngo umwakompanye wuzuze ibintu byose kugira umwakompanye. Iyi ni mes dossier, niho tuza gushira dossier yacu. Aha ni mes documents, uza kubonera dokima zawe zose washizemo ngaha ni ibintu wishuye. Ndavuga abakoresha iyi porogaramu barondera amashuri, ukarondera amashuri, amastage n'ibiki byose ushobora kubirabira ngaha muri MEPMA nkuko babikwereka ngaha. So ngaha tugiye muri mes dossier, ariko ngaha ku ruhande urabona profile yawe, urabona ama notification yose azozaraza ngaha. Igihe bakwemereye uzosanga ngaha notification message niki nuko. Hanyuma ngaha kuri aka calendrier ni igihe ufise ama rendez-vous, dufate ufise nka interview, bazobishira ngaha ndetse bize biragufasha kuvyibuka. So twagiye kuri créer un nouveau dossier. Urumva no kuvuga créer un nouveau dossier, indira gatoya ahubwo dusubire muri ka kantu ko gutranslatinga, nsubize mu rurimi rw'icongereza. Hama urumva, hama twagiye no kuvuga ngaha rero ikintu ugira ngaha, ikintu tugiye gukora muri ibi byose. Urabona Quebec support, abana bashaka gufasha foreign student, n'abantu baba bagiye kuronderamo amashuri n'iki, aba n'abakozi bakora mu bintu by'injya n'iki, ibi byose. Ariko ikintu kituzanye ngaha ni declaration of interests, kubereka ko ukeneye akazi. Umva aha rero mube maso kuko urugendo ruratanguye, kandi no kuvuga indege igurutse ntihagarara. Urumva urugendo rwatanguye. Ikikwereka ko watanguye dossier yawe, baguha inimero ya dossier yawe, bakakwereka n'igihe dossier yawe kitarengwa. Ubwirizwa kuzoba washizemo ibi bintu vyose. Aha uba ufisemo amanota n'iki, ivyo turabiza kubiraba mu nyuma canke tuzonabiraba mu yindi minsi ikurikiraho. Aha rero hari abashima kugenda babikora basimba, ariko ni byiza ko umuntu ahera ku murongo akava hejuru amanuka, kuko uvuye hejuru umanuka biragufasha kugira ngo ibintu byose uvyuzurize rimwe na rimwe, ugenda ariko uvuga uti biheruka nabihejeje ngiye ku bindi. So aha personal identification ni amazina yawe n'ivyo amazina. Urabona nk'ubu amazina bayanyeretse ko ayafise, urumva gutyo. Hama bakakubaza hari ayandi mazina wowe usanzwe uhamagagwa. Ibi biraba abazungu, twebwe ntibituraba, kuko wihenze ukaryandikako nk'ubu dufate yitwa uku, bakaba bamuhamagara akazungu ukaryandikako, bizogusaba dokima yerekana ko iryo zina urifise, kandi nibaza ko iyo dokima utazopfa kuyironka. Aha ni vya bindi nashizemo ngaha, berekana ko ari umugabo, amatariki yavukiye, ahantu yavukiye, igihugu, ubwenegihugu. Rero ubwenegihugu kubera ko akoresha pasiporo y'indundi muri Edeni, ca dukoresha ngaha ko ari umurundi. Hama ubwenegihugu bwa kabiri
iyo ubufise urabushirako, ariko uyu niraza ko atabwo afise kuko ntabwo yambwiye. Hama turagiye kuri numero ya pasiporo, nimero ya pasiporo tugiye gushirako nimero ya pasiporo. Ni ukuvuga abantu bari mu Burundi mwibuke ko pasiporo nimero zanyu zitangurwa na OP, hanyuma ugakurikiza ko ibiharuro. Ntimuzoshireko ngo musimbe urudome na rumwe canke ikintu na kimwe ku nimero za pasiporo z'inyarwanda. Sindagira amahirwe sindazifata ku mutwe, ariko izo mu Burundi ndazizi. Hanyuma ahantu yatangiwe mu Burundi n'ubundi urumva. Aho niho yatangiwe. Aha barakubaza have you already obtained an individual file reference number from. Ngaha baba bariko barakubaza nimba hari abayiza ko ngaha bamaze kuronka akazi already, ariko twebwe ntako turaronka. So bakakubaza bati do you have a file number with immigration, refugee and citizen. Barakubaza nimba waratanguye kurondera ubuhungiro muri Canada, canke uri kurarondera ibipapuro uri muri Canada, canke utaraza muri Canada ariko babandi baba bari mu madosi. Ushobora kwemeza canke ntiwemeze, ariko umuntu ntavyo yambwiye, so reka nandike ko no. Hama contact details nazo nubwo nabishizeko, ariko ni vyiza kongera ukaraba ukamakinga sure ko ibintu vyose bimeze neza. Urumva? Aha namaze kubona ko bimeze neza. Hanyuma family situation, ngaha baba bakubajije eske uracara umuselibateri, ufise umugore canke warayakukanye. Uyu muntu ari marié, afise umugore. Hanyuma bakakubaza ngaha will you be accompanied by your spouse in your immigration project. Aha baba bakubajije ushaka kuzojana n'umugore wawe igihe vyakunze. Umuntu yarambwiye ngo ego. Hama aha baca bakubwira ushireko amazina y'umugore wawe canke y'umugabo wawe. Ndabibutsa neza, naho wowe uri umusore ukaba utararonka umugore canke iki, ni vyiza kutishirako wenyene, kuko wishizeko wenyene bizogorana. Tumushirako muvukana kugira ngo muzotume muzanana, hanyuma ibindi vyose muzobikore, muzogerageze gufashanya mwageze ngaha. Nuko ivyo ariko ntibica bivuga ko mwese mubikora. ni ukuvuga wowe ubishaka uramushirako, utanabishaka naho nyene ni uburenganzira bwawe. Indira ndabe izina ry'umugore wiwe. Okay, izina ry'umugore wiwe ni iri. Izina ry'umugore wiwe. Aha nahone mugerageze gushirako amazina aboneka ku vyangombwa vyanyu kugira ngo ntibizogorane. Urumva? Aho bikaba biheze bagaca bakubaza
click to like ngaha bashaka kubaza hari ayandi mazina asanzwe yitwa oya nta yandi mazina asanzwe yitwa n'umugore hama itariki yavukiye ko ziraza kungora kuronka itariki yavukiye ko sinzi ko nza kuzironka ariko iyo utazironse nca nkoresha izo nsanzwe nzi hama mwebwe mukazozihindura kubera ko biba bishoboka ko umuntu abihindura naho uba wamaze kubisubmitinga urongera ukabishanja igihe habayeho nyene habayeho kwihenda canke utabizi nkuko nanje ntari ndabizi. Hanyuma ngaho ikibazo gica kivuga kiti does your spouse already have an individual, bakubaza bati yari asanzwe afise dosiye muri immigration ya has your spouse filled an expression of interest or is he or she in the process of filing one. Bakubajije niba nawe nyene yarabirondeye ariko uyu nibaza ko atarabirondera. Do you have a children accompanying you? Ya aba bantu barafise umwana azobaherekeza kuko baramufise barambwiye ko bafise umwana. So aha nca ndondera amazina y'umwana, turondera amazina y'umwana amazina yo muri ino minsi ni hatari, ariko amazina y'umwana nayo umwana n'umusirimu kabisa, amazina ane yose urumva, amazina ane uyu mwana n'umusirimu kweli, akwiye kuba muri Amerika, akwiye kuba muri Canada urumva. Yavutse 2018 23 juin. Okay, nkaca nkonfirma. No kuvuga abantu badafise abagore n'abantu badafise abana ibintu bibaraba, ibyo kongera ko umuntu n'iki nimba atawufise nta kibazo. Hanyuma intention in Quebec, aha baba bakubwira bati as a skilled worker you intend to settle in Quebec to hold a job that you are likely able to hold and that is not for a company over which you exercise legal or de facto control directly or indirectly, and that is not in an eligible sector referred to in sections 1 and 2 of scheduled ibiki. Aha baba bakubwira bati akazi uzoronka n'akazi kemewe n'amategeko, uzokora ugatanga umusoro, ugatanga amatax, ndetse ugatuma Quebec ibandanya kukugira kububasha mu bijanye n'amategeko no kubana n'abandi. So ngaha baca kubaza bati urashaka kuba muri Quebec vya burundu permanent? Ego urumva. Ngaha ikibazo ca kabiri baba bakubaza bati do you intend to take a job in a company over which you exercise control? Baba bakubaza bati ushaka kuzokora akazi ahantu ushobora no kugira ubushobozi bwo kuhayobora. Ushobora kuvuga yego
ariko noneho nziza. Urumva aha iyo uvuze yego uba ushatse kwerekana ko uri mu ba entrepreneur kandi si choix nziza. Is the job you intend to hold in an eligible sector? Vuga yego. Urumva hama ngaha baca kubwira since you answered yes to the previous question, your expression of interest cannot be filed in the expression of interest bank as provided. Urabona nk'ubu baba babikubwiye bati niwavuga yego ntituza kukwemerera. Urumva aha nemeje yes ko nzoba muri ntuzenya muri secteur itari eligible, no kuvuga secteur zitaba muri izi kandi uba witeye. Ngaha rero baba baca kubwira bati shiramo code y'ibintu ushaka gukora. So ngaha nk'ubu sinomenya ngo code noshiramo ni canke niriya. Urumva ariko ikintu ca nkora canza ngaha kuri qualifications Quebec nkemezamo, maze kwemezamo ndagira tout autorisé. hanyuma nk'uyu muntu n'umwigisha yize ivyo kwigisha, no kuvuga ngaha ushiramo vya bintu usanzwe ufitiye diplome yavyo. Urumva ngaha baca kubaza bati uyu muntu yigisha ibiki. Urumva yigisha ibiki. Ngaha uyu muntu yize ibintu vyo kwigisha ariko harimo ibintu vy'icongereza. Neza ko ari icongereza, responsable du programme, ibiki ibintu nk'ivyo, annonceur, communicateur, communicatrice, arbitre, ibintu nk'ivyo, athlète. Aho iyo utabonye ivyo ushaka ucuza ngaha ukabandanya. Aho iyo utarabona ivyo ushaka naho nyene urabandanya. Naho ivyo nabonye ivyo nshaka nabibonye ariko mba ndiko ndabereka utarabona ivyo ushaka ukabandanya gushika ibintu vyose biheze. Kuvuga ivyo nashaka nabibonye kuri page ya mbere. Ukuvuga uyu muntu vyanka bikunda nimba yarize ibintu vyo kugira ibintu vyo kwigisha canke ibintu nk'ivyo, enseignant. No kuvuga nimba ari umwigisha ibi bintu ngibi ibintu vyiwe. Enseignant en formation professionnelle, possibilité de demande, reconnaissance depuis. Urabona nkaha baca bakwereka ibi bintu biremewe ko umuntu yoronka akazi naho yize mu mahanga, n'ibi biremewe ko umuntu yoronka akazi naho yize mu mahanga, n'ibi biremewe. Urumva ibi vyose baba bakubwira bati ibi vyose biremewe. So rero ni vyiza ko urabona nk'ubu ntari muri formation professionnelle uyu muntu, ahubwo wewe ni umwigisha ari qualifié. Urumva
reka ce tugira iyi code 41210 41210 urumva hama bagaca bakubaza bati do you clearly distinguish yourself in your profession through exceptional expertise likely to contribute to the prosperity of Quebec. Uriyemera cyane nk'umuntu yogira ico amariye Quebec? Uti yego cyane. Do you have an accomplishment listed? Urumva nkaha baba bakubajije nimba hari ibintu runaka, ingabirano kanaka. Urumva nk'ibi ntavyo tuba tuzi, ca tukira ngaha kugira tubanze turabe izo ngabirano izo arizo. Urabona nk'ibi baba bavuga ko ari nk'ibintu vyo muri Canada. Urumva liste des accomplissements exceptionnels du ministre ibiki n'ibiki. Urumva ubufisizi izi rero uyu muntu ntasafisi cugira no. Do you have a positive opinion from a ministry partner regarding your exception? No. Aha baca bakubwira, urabona iyi attention baba bakweretse, baba bakubwiye ngo only people who have an accomplishment listed on the list, recognized achievement, or a positive opinion from a minister partner may be invited as part of an invitation exercise to section 4. Urumva aha baba bakubwiye ko abantu bonyene bafise ziriya mpapuro twaberetse haruguru aribo baba bashobora kuzotumwako kugira ama interview niki ndavuga ku bijanye nayo ma certificate kugira bababaze. Aha baca bakubaza nimba ufise akazi ukora. Urumva aha rero aha niho ruba ruzingiye, ntimukerekane ko mudafise akazi, cugira yes. Urumva yes, hanyuma ucugira abona nk'ubu bakubajije bati ukora hehe. Nk'ubu bakubajije bati ukora hehe, ikintu c'ukora nuko uyu muntu yavuze ko akora hehe. Rindira ndabe, mu kuvuga nk'uko nari ndiko ndabikubwira, si vyiza gushira ko no kuri iyi ntuzenye. Hanyuma aha baca kubaza bati andikaho aho ukora. To find out the number validated job offer, please contact the company. Okay. Aha baba bakubajije nimba wararonse akazi muri Canada. So kuko atarakaronka ca tugira no. Hama barakubaza bati ni hehe wipfuza kuzoba. Rero nta hantu na hamwe muri Canada nzi, ariko naho ata hantu nzi muri Canada, reka tupfe kwandika Austin kuko nico kinje mu mutwe. So nibaza ko uyu muntu abaye afise intention y'ahandi hantu yohashira ko wobihindura anytime. Aha rero tuba tugeze kuri parti ikomeye cyane. Aha baba bakubaza ngo were schooling, no kuvuga n'ibintu bijanye naho wize, amaformation wagize n'iki bintu nk'ivyo. So aha bakubwira bati shira ko ama diplome higher education, no kuvuga n'ama diplome atari vyo muri primaire no kuvuga. Aha ca tugira bakumubajije bati urafise ama diplome? Ego ndayifise. Do you have a comparative education of studies carried out
outside Quebec issued after izo tariki. Aha iyo bakwaje gutya uyu muntu diplome yiwe yerekana ko yatanzwe 2014 kandi urabona ibiri hejuru ya 2013 berekanye. Nca mvuga ntego, hanyuma baca bakubaza bati if you have in your possession a comparative education carried out, you can have its result included, your declaration of interest n'ibiki byose. If you have received more than one comparative, okay, urabona nk'ibi byose ni ibyo muri Quebec, izi ni impapuro zo muri Quebec cugira no. Hanyuma baca bakubwira bati shirako diplome yawe, baca bakubwira, urabona nk'aha bakubwiye bati for any requested information refer to what it is written on your diploma. Please have your diploma ready before clicking next. Urumva aha baba bakubwiye bati witegure nimba uyifise mu maboko. Aha baca bakubaza bati iyo diplome ni ya hehe. Nkwibutsa ko igihugu ushirako diploma h'ico gihugu igihugu yavuyemo. Wewe wafise iyo mu Burundi bayitanze le 18 septembre 2019. Okay. Ndabona aho bayisinyiye ko le 18 septembre 2019. Izi tariki le 18 septembre. Hama kancengira ko yatanguye nka kuri yasi nka 2015 ndike nka October. Mba mfuye gushirako kubera ko nta sindiko ndabibona. Muranyihanganira kubera ko amadiplome yo mu Burundi sinagiriwe amahirwe yo kwironka, ariko sindabizi ukuntu babiraba, ukuntu bandika ko amashuri aho yayatanguriye sindavyibuka. Ngaha baba bavuze aho watanguriye amashuri naho wayahereje kugira uronke iyo diplome, ugacugira following. Urabona diplome ubu yamaze kuzako. Please enter one or more words that make up the title of your diploma. Aha ucushirako izina rya diplome. Ni diplome de licence de licencié en pédagogie appliquée agrégé de l'enseignement
de l'enseignement secondaire. Aha kugira tuyi searching. Abona nk'ubu hari iyo baciye batora bihwanye nayo, ca ugira ko ari iyo, hama maze kugira ko ari iyo bagaca bakubwira bati examples of case the issuing authority usually decide okay, please enter one. Okay, abayitanze chef du département, abayitanze aho bayitangiye, okay, karandike école normale supérieure. Okay, hama ngaha bagaca bakubwira bati erekana ibisata bihwanye canke biri muri iyo diplome bamaze gushiramo ngaho. Urumva ni ukuvuga ni vya bindi n'ubundi muba musanzwe mwaragize. Anglais, français, allemand, on va pédagogie, mathématiques, aha baca bakubwira if the number of result is too large. Okay, ni ukuvuga nk'ubu sindiko ndabona ibyo ari byo, kandi urumva mbabwirizwa kumenya ivyo ari byo. Teaching primary okay. Aha rero ca turaba ivyo ari byo, uko ushobora kugira izo ntuzenya. Aha ca tugira
aha okay. Ora nk'ubu nciye ndabitora neza, abona nk'ubu ako kantu iyo kakubaye kukabibura kuko utabitoye ntigashobora kuza ngaha ngo kakuzanire to valid. Rero aha cangira kuri to validate, maze kugira kuri to validate turabona ko vyamaze guhera, no kuvuga nta yindi diploma afise. Hanyuma bagaca bakuzanira ngaha kuri professional background, urashiraho ahantu wakoze. Click the add button to describe your professional background over the past 5 years. No kuvuga ngiye gushiramo ahantu nakoze mu myaka 5 iheze. So uyu muntu ahantu yakoze mu myaka 5 iheze, no kuvuga kuva 2020 kugera muri 2025, no kuvuga ahantu yakoze ni n'ahantu hamwe kandi n'ubu ashobora kuba agikora. ni ukuvuga yahatanguye, mbona yaranditse ko yahatanguye avril, katugire le 4 avril, no, aha ni 2020 le 4 avril, kugira ngo tuvyoroshe. Hama n'ubu okay. Hanyuma le 5 mai 2021, le 5 mai yakora ibiki? Yari full time, ntugashireho part time. Barakubaza yakora yitwa umuki, yari umusalariye, yari nyene ivyo bikorwa canke bamuhemba amakomisiyo. Shira koko yari umusalariye. Hanyuma titre yiwe yari check in station, urumva. Hanyuma company yakoramo ni iyi, si company sindazimenya kabisa kuko ngaha ntaco ziba ziza kudufasha uretse kuzishiramo. Hanyuma barakubaza bati wari nyeneyo? Oya. Wakorera hehe? Nakorera muri Edeni iri hehe? There we go. Shizemo ahantu hatariho, ngiyo Edeni. Hanyuma nibaza ko hari muri Bujumbura, nubwo atahambwiye amasaha wakora. Ni vyiza gushira ko 40 ngaho. Iyo bashirize ko 40 nyene uba uvuze ko wari full time yuzuye. Hanyuma National Occupation Classification Code, iyo ntayo, nihaza ko atayafise. Okay, iyo
iyo ko atayafise none, iyo ko atayafise, iyo ntayo afise. Okay, iyi rero okay, reka turabe. Reka turabe ibi. Bon, no kuvuga iyi baba bakubwiye bati rondera akazi kasa nako wavuze muri ivyo vyose, urumva? Okay, no kuvuga nimba wari umushoferi canke wari iki, uca ushiramo hariya kugira ngo urondere akazi gasa neza n'ivyo wakoze. Abona nk'uyu nciye nandika ko ivyanditse kuri CV, urumva? Ariko iyo bisa niyi kubera nibaza ko vyari ivyo ku masitasiyo n'iki vyo kudandaza igitoro. No kuvuga kode yako ni 64 313 64 313. Ubu ca dukonfirima. Tumaze gukonfirima, abona nk'ubu dushizemo akazi kamwe kamaze umwaka umwe, ko ntigahagije kuko ubwirizwa gushiramo ubuzi wakoze muri ico gihe kugira ubereke ko ukiri actif. No kuvuga akandi ka kabiri yagatanguye, reka tugire ko yagatanguye itariki 20 2021, twandike ko hari itariki 20 z'ukwa kane. Urabona ubu nabwiriza gushiramo kane ngaha itariki 20, hanyuma ndacakorayo. Hama ngaha baca kubaza bati ibintu ukora ni biki. Ndavuga ko ngaha occupation ni full time, akazi ni umusalariye. Hama izina rya kampani akorera akora ngaho, hanyuma si wenyeneho, ahantu igihugu ako kazi kabamwo. Reka ndondere Burundi bwacu buri hehe ngubwo. Hanyuma ahantu akorera ni Bujumbura n'ubundi. Hama ya masaha n'ubundi nibaza ko wayafashe ku mutwe ni 40, no ngaha ni 40. Ya kode n'ubundi kode ibyo akoramo, titre y'ibintu akoramo ni cadapui. Cadre d'appui. Hama ya kode n'ubundi ibyo akoramo ni biriya nyine. Ya kode ni 64 313 64 313. Hama tugaca tuza kuri French skills, bagaca kubaza are you able to demonstrate your French skills with a diploma or a certificate of result from a test recognized. Barakubaza nimba warakoze iyi examen y'igifaransa. Ni byiza kuyifata
bayita TCF, ziratangwa muri IFB aho muri ville. Ubaye ubishoboye ukayirondera ugaca uyapulodinga, bikongerereza amahirwe yo kuba wotogwa ngaha. Aha rero ca tugira no kubera ko ntayo yagize, urumva. Kubera reka turabe tugize yes, urumva. Are you able with the diploma from a test recognized by a ministry? Okay, reka tugire yes. If you don't have a diploma declared okay, urabona ngaha reka tugire yes. Ko bikomeza kuza ari no. Okay, nene kumenya no kuvuga aha aya masertifika naya baba bariko barakubwira, naya masertifika baba bariko barakubwira ni French language proficiency test for Quebec, French language proficiency test for Canada, TCF. Izi zose nizo baba bariko barakubwira. DELF izi nizo baba bariko barakubwira, izi nizo baba bariko barakubwira n'ibindi byose. Rero uyu muntu ntazafise, kandi ko atazafise ntizomubuza kugira ntuzenya, kubera ko bobo bararaba ntuzenya education diplome watanze igihugu bazitangiramo, cyane ko Burundi buvuga igifaransa nta kibazo kiba kirimo, kandi n'abavuga icongereza nabo nyene kubishiramo atazo bafise. Iyo atazufise urazishiramo, hanyuma bagerageje kugutestinga canke kuzigusaba ukazigerageza ukazirondera, kuko biba bigeze ahantu heza. Are you able to demonstrate your English skills with a certificate? Nibaza ko atayafise, ntayo yambwiye ko. Hanyuma additional information have you, aha ni amakuru ushobora kongera ko. Barakubaza nimba warize muri Quebec, uti oya. Bakakubaza bati do you family in Quebec? This section is intended for people who intend to settle outside. No kuvuga baba bakubaje ibi n'ibintu bijanye n'abafise amafamiye muri Quebec. Bakakubaza bati urashaka kuzoba hanze ya Montreal Metropolitan n'ibiki vyose. Ushobora kugira yes, sinzi vyari vy'ibi bintu, sindahagera ahantu, urumva. Is at least one of your member of your family or that of your wife is applicable. Ego is at least okay. Iyo uvuze yes, aha baba bakubajije nimba ushaka kuba hanze y'iyi region, no kuvuga hanze ya Montreal. Ibi biza gutegwa na vya bindi twujuje mbere ya ka gace twashizemo ka Austin, kubera ko katari batweretse ko kari hanze ya Quebec, no kuvuga kari mu bice vya Montreal. Hanyuma bagaca bakubaza bati umwe mu bantu biwawe ashaka kuba hanze ya hahandi, no kuvuga hanze y'aka gace. Ciye mvuga no, kuko ugize yes baca bakubwira batandika amazina yiwe. Urumva ubugiye kwitandukanya n'abantu bo mu rugo rwawe. Hanyuma bagaca bakubaza is your main professional job you wish to practice in Quebec regulated by a regulatory authority? Vuga uti yes. Urumva. Si vous avez entamé des démarches auprès d'une autorité réglementée, vous pouvez attester votre connaissance du français à l'aide de l'un des documents, un permis, wiki vyose niki, ivyo vyose. Aha baba bakwereka bati nimba wemejwe
uzokwerekana dokima yerekana ko uzi igifaransa muri izi ofisi z'aba bantu bo muri Quebec. Urumva aho twagiye. Urumva vous avez un permis régulier d'exercice obtenu auprès d'un ordre de profession. No, nta muntu yaduhaye ako kazi. Hama, have you obtained a certificate of satisfaction of the language requirement issued by a professional body? Oya, ntayo yigeze aronka. Did you receive a certificate of success for the office? Oya, ni certificate ntayo yaronse. Izi ni certificate batanga muri Canada. Iyo utazifise ushirako no, iyo uzifise ugira yes. Have you already submitted an application for permanent selection in Quebec for which a final decision has not yet been made? Aha baba bamubaza nimba hari ibyo yakoze bikiriko birapendinga. Ca tuvuga tuti no, ntavyo tuzi. Abaye abiza azovyishirira ko, ariko je ntavyo nzi. Have you ever submitted an application or been included in an application that was rejected for providing? Baba bakubaje bati warigeze ubesha? Ca mvuga oya. Ubaye warabeshe rero ibi ntavyo menye uko bavyuzuza. Warabeshe bica bikugora. Aha bakubwira rero bati abakoresha bo muri Canada, employer portal. Aha bakubwira bati to assist Quebec employers in the international recruitment effort, the ministry is offering a new service in Arima, the employer portal. As part of your expression of interest, you can consent to the ministry sharing your information. Aha baba bariko bakubwira baturemerera ministeri ko yo sharing amakuru yawe ku batanga akazi. Aha ubuvuze uti ndavyemeje ko ministeri yo bwira amakuru yanje abatanga akazi canke amakampani muri Canada. Yes. Urumva, would you be interested in working in Quebec as temporary foreign worker? Wokwemera ko bagukoresha temporairement muri Quebec? Uti yes, ntukavuge no. Urumva, aha baba bakubajije bati uremeye ko ministere yo gutelefona ku bijanye n'idosiye yawe? Vuga uti yes, kuko icyatuzanye ngaha turakizi. Aha rero ku bintu vyo kwiga, the ministry would like to be able to communicate with you to conduct studies in order to improve the quality of its services and to collect information. Aha baba bariko bakubwira bati uremera ko wafasha ministeri igihe bobo bariko barondera gukora ubushakashatsi kuri ibi bintu. Erekana ko ushaka gufasha community cane. Aha bagaca bakubwira bati iyi ni section y'umugore wawe. Iyi section rero y'umugore wiwe ntayo nzi neza. Kuko atayo nzi neza rero, nibaza ko ngaha ncamba ndakoze gutya nkagira gutya tugasevinga gutya. No kuvuga ugisevinga gutyo ntibiheze. Turaje tubandanye n'amadokima y'umugore wiwe. Murakoze. Urabona we nta bintu by'umugore we mfite, kandi turashaka ko byihuta. Urumva, turashaka ko byihuta. Ntuza video mukayibona. Ushobora gutangira kureba summary y'ukuntu
y'ibintu byanditse ni byiza ko wongera ukabisubiramo ukabireba kugira ngo umenye ibyo wanditse, umenye aho wagiye ukora amakosa, umenye ibyo utakoze neza ubikosore, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ibi ni amatariki umugore we yavukiye, amazina y'umugore wiwe, ibintu nk'ibyo ngibyo murabibona. Ibi byose aya ni ama information yose bagiye baduha yose, abona bari byinshi ngira okay. Noneho kuko maze kugira okay, ndabisevinga. Maze kubisevinga, hano urabona ko haje buto yo gusubmitinga. Hano rero kuko haje buto yo gusubmitinga, biba binyereka ibyo nakoze n'ibyo ntakoze. Nk'izi French skills nazo urabona hano nari nagize yes kandi ari no. Urabona ubu uzoraba izo bagiye bakwereka ver nizo uba wujuje. Urabona iyi kuko atayo mfise, ntayo mfise, urumva ntaco noyikorako. So ubu ngeze kuri point ya nyuma yo gusubmitinga, ca fyonda submit. Hanyuma maze gusubmitinga, aha nariko ndabereka nari ndabikoze ata mazina ata bintu by'umugore wiwe birimo. Urabona nk'ubu bahise banyereka bati you cannot submit your application because some of information is missing. Bivuze iki? Nkuko nako ndabibabwira, reka tubandanye n'ama information y'umugore wiwe. Ni ukuvuga ibi bikubwira ko nimba uri umugabo uzokuzuza ibyawe ugashirako n'ivy'umugore wawe, nimba uri umugore uzokuzuza ivy'umugore n'ivy'umugabo wawe mu gihe woba wifuza ko muzanana. Cangira hariya urabona ko namaze gufyonda hariya, nca mfyonda aha kuri scolarité. Hanyuma barakubaza nimba afise diplome iri hejuru ya diplome yo muri primaire, nimba yarize birenze muri primaire. Ca mvuga oui, ariko kugira sindabacange kuko n'ibindi nabikoze mu Congereza, reka nibi ndabishizire mu Congereza abantu ntibibaze ko ubandanye uhindura indimi. Hanyuma bagaca bakubaza nimba ufise comparative evaluation of studies carried out outside of Quebec. No kuvuga ngaha twavuze no, kuko twavuze tuti iyo ugize oui usanga ari vya bindi kandi
mutagize equivalence zo muri Quebec, reka tugire no. Hanyuma diploma uyu muntu afise uca winjiramo ngaho. Hanyuma umaze kwinjiramo ngaho ukavyonda ngaho, ugacugira ahantu igihugu yaronkeyemo diplome ni mu Burundi. Arengiye kuvuga ngo ni muri Edeni, ni mu Burundi. Hama yayironse ryari yayironse muri 2014, ni ukuvuga yashobora kuba yaratanguye 2010 ukwezi k'umunani itariki 2. Ibi nivyo mba nishiriyeko, ariko kuyironka yayironse 2014 kuko baterekana itariki yatanguriye. Urumva uca ushirako iyo ushaka kugira ngo bikorespondane n'imyaka dusanzwe twiga. Yayironse 2014 mu k'umunani tariki 2. Hanyuma ngaha twabonye ko ngaha uca ugira following. Hanyuma wewe uyu muntu afise diplome ya soins infirmiers, afise diplome ya soins infirmiers, kandabe diplome yiwe afise diplome ya paramedical, ni ukuvuga paramedical. Tuca tugira ngaho aho ntavyo baba batoye, cangira soins infirmiers. Nandike mu Congereza turabe, kanandike nursing. Uragerageza kugera iyi mpuzenya ibitoye, ni ukuvuga ngaha urabona ko tutayitoye. Cugira ngaha kuri help. Sure, come on, guys. Don't play that anymore, okay? Now stop. It's ridiculous. Category patient care and nursing. Susan, don't hit him. You got sickness. Doesn't mean at all that's crazy. Okay. Ni ukuvuga nkaha sinayibonye. Aha ciye tugenda hariya kugira tugire, ni ukuvuga ncangira patient care and nursing kugira turabe si iyitora. N'ubu ntayo yatoye, urumva. Aha nari nihenze. Ngaha baba bakubwiye please enter one or more words that make up the name of the authority. Okay, ni bande bayitanze.
de la santé publique. Ok. Sindiko ndayibona sinzi ikintu cabayemo, reka ndavyandike mu Congereza. Healthcare Ministry of Public Healthcare. N'ubu sindayibona. If you didn't find issuing authority in our search tool of your diploma was issued in a language using the Latin referred n'ibiki ivyo vyose, look for the French and English name choice offered. Okay, no kuvuga n'ubu sindayitora, urumva, ariko okay, rero tugira dukoresha ubundi buryo kuko ntayitoye, tugiye gukoresha uburyo bwa ChatGPT. Tugiye gukoresha uburyo bwa ChatGPT tuyibaze abantu bazitanga muri Canada. Quebec. Muranyihanganira. Okay. Ubu reka tugerageze iyi turabe ko bikunda. Okay, ubu ntibikunda. Hanyuma ca tugira ko tugiye kuva hariya, twongere tugerageze kandi bya bindi n'ubundi twatanguye, tubigerageze turabe si bikunda. Twagize 2010, hanyuma 2014, okay, 2014, mu k'umunani tariki 2, hama tugire following, hama interwano title. Okay, titre ya diplome yawe nibaza ko ari high school. Add
reka tugire college diploma turabe. Nuko rero ngaha kuri diplome ikintu ca dukora namaze gushira ko amatariki yatanguriye nayo yahereje ko, hanyuma ca tugira gutya, hanyuma urabona ngaha nciye nandika études secondaires, ni diplôme d'études secondaires. Urabona baba bakweretse ikintu abwirizwa gushirako, nimba ari baccalauréat, licence canke master canke PhD niyo ushiraho gusa. Hanyuma tugire recherche, ngaha baciye batuzanira diplôme d'état d'études secondaires, diplôme ngaha kubera ko atabindi bazi nivyo vyonyene ushobora kugira. So uca uza ngaha ukagira, ariko ngaha cycle complet des humanités générales non homologué. Urumva ngaha nabize humanité générale, ariko wewe arafise specialité mu kintu kanaka, hama ca tuyivalida. Tumaze kuyivalida, urabona haciye haza ko ka gatiki ka vert. Kamaze kuza ko rero nta kindi dukora, ca tuvyaregistra. Urabona ubu mu vy'ukuri utuntu twose turiko, utuntu twose murabona ko twuzuje ko ahantu hose kira kitu kimeze neza. Hanyuma kuri ba bantu batumva igifaransa, katwongere tubashire mu congereza kugira ngo twese tubandanye turi kumwe, ntibibaze ngo systeme iguma yihindura. Hanyuma ugaca usubmitinga. Urabona nk'ubu baca bakubwira ko hari ama information akibura, urumva kuri additional informations. Ikintu ca tuza tugakora, uca ugaruka ngaha kuri additional informations, ukaraba ibibura n'ibiki, kuvuga aha ibibura nibaza ko ari aha twagize yes kandi twari gukora no. Ca tugira ngaha, hama tumaze gukora ngaho tugaca tugira submit. Aha mu vy'ukuri bakwereka ngo please click next to continue submitting your file. Ngaha watanga urugendo rwo gusubmitinga ariko nturayisubmitinga, bakubwiye ngo ufyonde next hanyuma ubandanye, ufyonde following kugira ubandanye. Following niyi iri hasi mu ruhande rwawe rw'iburyo, nayifyonze. Hama baca bakubwira bati nibi amazina yawe, nimero ya dosiye n'iki ibintu nk'ivyo. Hanyuma tukagira following. Aha rero uba ugiye gusinya. Aha ndavuze nti jewe kanaka ndemeye ko I declare that information provided in my expression of interest is true. Amakuru yose natanze niyo, kandi igihe habayeho impinduka nzozibamenyesha. Ndavyumva neza. I understand that if I receive an invitation to apply for permanent selection and I have provided false or misleading information in my expression of interest, the department may reject my request for permanent selection. Bavuga bati nimba ndemeye ko nimwasanga hari ibyo nabeshe mukampitamo musanze hari ibyo nabeshe, iyi application muzoce muyihagarika canke muzoce muyirejectinga. Urumva
kandi ndemera ko muyirijetinze ntazosubira kwa applyinga muri iyi myaka 5 ikurikira bitewe nuko nzoba nababeshe urumva. Hanyuma bagaca bavuga bati ibi ndemera neza ko ndamutse mbeshe n'amande mushobora kuyanca y'ibihumbi 25 vy'amadolari. Hanyuma ngaha ca tugira Bujumbura ni ahantu uri uvyemereye ahantu uri. Hanyuma tugaca tugira muri Edeni, ntibaza ko uyu muntu n'ubundi ari muri Edeni twagize. Hanyuma baca bakubaza have you participated in any information session on Quebec at Journée Quebec recruitment activity? Oya, intuze nibaza ko atayigiyemo. Hanyuma ukacugira submit. There we go. Ngaha baciye kwandikira bati your application has been successfully submitted. A confirmation message will send to you. Please check your message center. Ngaha bakubwiye bati ibintu byose urahejeje kubisubmitinga, felicitation. Aha rero bakubwiye bati message uraza kuyibona. Reka dusubira aha muri email turabe ko message mu by'ukuri bayirungitse. Ngaha muri email message ntayo tubonamo. Hanyuma naho tutayibonamo aha muri email ca tuza ngaha kuri to leave. Tumaze kugira kuri to leave gacuraba my contact no okay. Ngaha gacurikira hariya raba ngiye okay ngiye. Good morning, the ministry has received your expression of interest. A copy of it has been filed in the My Documents section of your Arima account. Please note that only profiles that best meet Quebec's need will be invited to apply for permanent selection. If your circumstances change, we ask that you make the necessary update to your expression of interest. You don't need to submit any document at this page. No kuvuga ibintu byose nakoresheje nta document nimwe uploadinga kuri iyi ntuzenya, byose urandika gusa. Hanyuma igihe bazigusabye bakwandikira inbox bakabikubwira ko bakeneye izo document amakopi yazo. Ariko uwo nakoreye nabanje kuzimusaba kugira ngo making sure ko ivyo tugiye gukora biri accurate, ari byo kandi vyizewe. So nuko tugaca dukora close, tugaca tugaruka ngaha. Urabona application yawe uzoza urayisanga ngaha ngiyi. Hanyuma aha n'amapema niki. Hanyuma aha n'amacontact nta muntu n'umwe arakontakta. Aho ni Quebec support n'ibiki byose. There we go. Uku rero niko process igenda. Nuko murakoze cyane. Ibindi umaze guheza urarindira ukaraba ico Imana ikora, ariko kandi mu kubisengera. See you.